Bujumbura izirenga 60% zipfa, izubatswe muri Burunga rememe chiffre zikaba zipfa, izubatswe muri Buhumuza nazo nyene zikaba ziva izirenga 50 igitigiri nk'ico, muri Gitega co kimwe, muri Butanyerera co kimwe. Jese n'umuhinga mu vyo kubaka, none ayo mazone apfa nabatsindiye amasoko bubatse nabi canke bari bavyumvikanye baragira inama baravuga tuzovyubake ubu kugira bizoce biva vyose, canke banyakubahwa ni kibazo c'uwagize conception y'igisenge cy'iyo zone. Nibaza ko nahubwo nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, nibaza ko mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bakwiye kwiyevariwa bakaraba mbe iyo pra bagize y'igisenge kinyegeje barayize neza, barabona ko icyo gisenge kinyegeje kitazova. Hagi ibisenge binyegeje birafise uko vyubakwa nuko babihengeka kugira amazi agiye ko aca abandanya agenda nahashikiye ashikira ahantu hagutse abandanya agenda, kuko sino nivyo kumvikana yuko ama entreprise yose yumvikanye kubaka amazu, ayo mazone yose yoshaje inama bakavugana yuko bazokubaka amazone bose apfa. Nukuvuga yuko ari ikibazo kijanye na conception y'iyo plan y'izo zone zubatswe. Je ndiko ndavyumva mugabo sindi umuhinga, ni ikiyumviro ariko kandi mbona gishobora kuba gifise ivyemezo vyinshi gusumba ibindi vyose vyo kuvuga ngo bazubatse nabi ngo nicyo gituma ziva. Nibaza ko na plan twabahaye bubaka, nibaza yuko twabahaye plan ritegerezwa kuva. Nibaza ko ubushikiranganje bwateza kuba bwararavye cyanye kabarabikoze kubera ikizipfa, hama bagakomunika n'igituma basanze ziva, kuko n'ahandi ho ucumenga ni vya bindi tumaze mu imyaka myinshi bavuga bati nibiturire vyatanzwe, nibiturire abantu bari muri ayo mazone, ugasanga naho ubwo twebwe nyine turiko twicafuza hagati yacu n'igihugu gicafura, ugasanga atanu wariye n'urufaranga na rumwe, naho ubwo ari kubera iyo conception y'iyo zone uko izokubakwa nuko izosakagwa arivyo bitagenze neza. Murakoze. Nivyo nyinshi zirapfa, tusharo turaba kumbure ubuhinga bakoresheje n'ukuntu babikoze, canke aba ba engineer bagira surveillance baravye gute niki. Mugabe ico twibaza niyo ziva turibaza ko ari gikorwa coroshe kugira gutosora, ni ikibazo coroshe gutosora, kuko kenshi na kenshi zirya nzu usanga zitagira imigongo, niko no bivuga. Usanga kenshi bataravye amazi ukwaza ukwangana, aje rero ari menshi ntaca asohoka n'ingoga, novuga acahuga aca deborda, bikaca rero bigorana, kuko niyo ziva biraboneka yuko ku biharuro dufise tubona kenshi ziva yo haguye imvura nyinshi cyane. Ivyo vyose rero nivyo vyo kuraba kugira tuzoce dutosora, ari nk'imireko yoba ari mitoyi iyo abari bisanzwe abari amahera make. Vyari vyo vyose ibikorwa nyamukuru vyarakozwe, nizirya mpome na rya pavement na rya mabati, ariko hasigaye utuntu two gukosora duto duto, uko nkuko babivuga kubaka birashika akaba mutunenge, mugabo nuko tutari ko dushike ku mwanya wo gukuraho utwo tunenge twose kugira koko tuvuge duti turazitoye burundu, kugira dutangure kuzikoresha burundu, kuko nyinshi nivyo zirateye imbere mu bikorwa, mugabo ntazo turakira burundu nyinshi. Rero nkuko ibiharo vyagiye birerekanwa nizo harimo uko nizo ziba zakiriwe, tuhaheza tukarindira umwanya kugira turabe koko kata tundi tunenge tuzoboneka mu nyuma. Rero nivyo tugiyemo, turibaza yuko umwaka twagarutse gutanga raporo
tuzoba twateye intambwe kuri iki gikorwa c'amazone.